ninde mukari ninde uno musa kaze ninde Premier League yiteguye kwakira no weekend urukino rutoroshe Stamford Bridge Chelsea inyuma gutsinda Barcelona muri Champions League barakira Arsenal nabo nyene bari muri mood yo gutsinda Bayern baka equipe ya mbere no mwaka muri Champions League taratakaza mbona mengi yo gahunda nta niyifise wananchi Ariya se arwande yuko muri Champions League Arsenal bataratakaza no muri eka no muri Premier League bamaze gutakaza kwa Liverpool gusa niyo equipe yaratsinze ni buri ba kandi kuva Liverpool tsinda Arsenal ntiyasubira gutsinda oya ni buri ba ntiyasubira gutsinda ako Aston Villa manota twayikwe kuri yatwatse agira tsinda Madrid ni twayitsinze utsinze rimwe mu 8 utsinze rimwe mu 8 ariko Real Madrid twarayitsinze utsinze rimwe mu 8 utsinze gutsinda si vyawe azogera igihe nasanze bikurushingo ku munsi w'Imana isa 12:30 masaha yahani Bujumbura ndetse n'isehe hariya muri Bukinanya n'Indora isehe kundu ya 13 aparo barakunda kwishaka cyane nkunda kumva vuga ise nk'imvira isehe ni mu gace kamwe kari mu Burundi cyane Stamford Bridge me kwakira Barcelona vango bakarengana ko baraza ko bagiye kuri Emirates buryo oya ni Stamford Bridge Chelsea yaza kuri muhira Chelsea kuri muhira isa 12:30 Chelsea yanze Maresca Arsenal ya akakumva ko avuye mu Nyakabego kaje nko mwijabe dufata karoro cyangwa kaje nko mu Ngagara ntabwo muri umunyabujumbura ahubwo avuye mu Nyakabego ugiye nko mu Ngagara ikintu cyambere bakangisha babwira igiswahili ntibumva nandi abantu begeranye cyane abari Tottenham na Arsenal ko bari muri Noro bose ni nkuko umwe ari mu Kamengo undi mu Kinama hafa muri Premier League Arsenal iheruka gutsinda Chelsea kuri Stamford Bridge itariki 6 z'ukwa 11 mu gihe izindi nkino zibiri zakurikiye muri sezo zibiri ziheze bagiye banganya Stamford Bridge kimwe ukindi yindi sezo banganya bibiri ku yindi yaba ariko vyerekana ko Arsenal itsinda Chelsea cyane mu nkino ziheruka ugerageje kuraba Chelsea iri Stamford Bridge iheruka gutsinda Arsenal ryari mu mfashe turabe itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu hari muri Europa League ariko uwo mwaka nyene wa 2019 itariki 10 muri Europa League kuri finale bari Azerbaijan oya ntibari Stamford Bridge Stamford Bridge Chelsea iheruka gutsinda Arsenal 2018 le 18 août kuri Stamford Bridge 3-2 really yeah Marcos Alonso na Morata ndetse na Pedro mu gico gihe Alex Iwobi na Enrique Mkhitaryan aribo batsindiye equipe ya Arsenal zini nkino zose baranganya canke se Arsenal kabatwika Pedro Rodriguez Ledesma umwe mu bakinyi kwa Barcelona batagiriwe amahirwe yo kwitwa ba grand joueur ariko nta yindi ya hafi ihari bavanye muri Sezieze bagize MB partout Sezieze bagize MB partout kuri Stamford Bridge avant saison imbere yaho gato ya bagize 2024 MB partout saison 2023 Arsenal yabatsinze kimwe ko busa yeah saison 2022 Arsenal yabatsinze 4-2 yeah saison 2021 Arsenal yabatsinze kimwe ku busa saison 2020 banganije 2 ku bindi saison 2019 sivyo yeah niho ino 18-19 fazare nawo nyene muri fazare itariki 18 z'ukwezi k'umunani Chelsea na Arsenal 3-2 mugabagiri Emirates itariki 19 z'ukwa mbere 2019 Arsenal itsinda Chelsea 2 ku busa birumvikana ko ibiharuro no mu nkino zabere Emirates ni Arsenal iri imbere mu bijyanye no gutsinda cyane Chelsea birumvikana ko uno munsi ariko tugiye kubona match iri en paix différent par rapport y'ivyo bihe byose twagiye turazibona kuko ugereranije no munsi ni Arsenal deja iri imbere ya Chelsea amanota agera kuri 6 donc ni Chelsea igomba kugabanya ico kinyurano bwa mbere ariko kandi na Arsenal cette fois ci igomba gukonfirma ko iki gikombe cy'uno mwaka atakosa ryo gukora rihari Bible ibanaje bahejeje gukora exploit bose umwatsinze Bayern nyuma ya match 18 idazi gutsindwa ku 19 tsindwe na Arsenal avec démonstration bitatu kimwe umuntu aba yakuguye ko même chose kuri Chelsea ni muhira ni Stamford Bridge weje kwekaraza Barcelona 3-0 malgré carton rouge baronse ariko yari Chelsea yagaragara ko iri prêt gutsinda equipe bita Barcelona donc muri aka kanya dufashe forme nuko ubwongereza equipe zibiri nziza bafise ni Arsenal na Chelsea sinibaza ko ufashe forme Man City ari nziza kuri Chelsea canke Man City woyegereza même chose Liverpool izi za Tottenham Manchester United ziko zirakwitwa nabi equipe zibiri nziza abongereza uno munsi ufashe performance bafata bagapresent imbere y'amakungu yo Barcelona na Chelsea zino equipe zibonze donc dufashe match baheruka zabo zatumye buri wese yifuza kubona
mbega ubwo Chelsea kumenga iratsinda ekipe nkuru abantu bakabifata nk'uko rimwe na rimwe umenga ni mayoneze yabo ntirafata baza bakaniye match ubundi nawe akavuga ati mbega Arsenal bo kumenga batweretse ko ekipe zose batsinda donc ubwo buryohe n'ubwo buremere burahari kandi bishitse byitwa ko muri Premier League ari ekipe nubwo Maresca rimwe n'amaba yikura ku gikombe muri press conference ariko n'umwanya mwiza wo kuraba ikintu kimwe je nanariza nuko fashe ekipe ya Chelsea ifisa abakinyi vyo kuri botsinda Arsenal ariko na Arsenal ifisa abakinyi botsinda Chelsea mugabo iyi derby ubugikinwa harabamwo impar mbega ekipe imetrize yindi gute bose n'abanyeshuri ba Pepe Guardiola ariko umugabo swizya rya Arteta nubwo nivyo we Maresca yaje inyuma yiwe kwa Chelsea agashika twara Mondial de Club nivyo tuma je Maresca ndamwita mwiza imbere ya Arteta Arteta amaze gusettinga ibintu vyiwe ku rugero buri wese avuga ngo Arteta ko zikosa turaribona mu gihe deje uyu mugabo swizina rya Enzo Maresca akora amakosa kenshi mu buryo bwisubiriza akarunga intsinzi ariko buri wese avuga ati umusaruro intsinzi cyangwa yanatsindwa buri wese akavuga ati uyu yakoze amakosa rero fashe ururukino nirusaba intelligence n'ibiharuro vy'umumenyereza ndaruha equipe ya Arsenal kuko bafise umumenyereza amaze kugira niveau lecture doje gusumba witwa Enzo Maresca ariko kandi na côté performance byose biza kwande kwa Arsenal nico equipe ya Chelsea yari kwitwa ko bari muhira ibiharuro vyerekana ngo Arsenal kuri Stamford Bridge irarengana ahubwo point ikomeye cyane uno munsi ishobora kuba ari point iri positive mugabe ishobora kuba negative kuri tapive ni garuka rya Cole Palmer Chelsea yamaze kwemeza ngo no selma kugaruka ahubwo n'amahirwe ni menshi yerekana ko kashaka match yabo ashobora gutangura muri match tufate ko Cole Germain Palmer atanguye donc mu biharuro ari ikintu gica gipfa mu vyo umugabo witwa Maresca yaramaze yo misi Estevo yicara donc Estevo kwicara sikose mugabo ritme yarafise muri no misi yari kira twereka ngo niburi eske ni ibintu byo guca uhindura brisque kuri match uri sûr certain yuko umwana yitwa Estevo ritme yaramaze kubagera ko Palmer yigarukanye mu gihuzo bufashe risk yo kumica urukino ni hinduka muri position y'abakinyi urukino Palmer agaruka ari nimero 10 hagati mu kibuga umugabo yitwa Reece James yaramaze igihakina so atagaruke ku nimero 2 Marogusta che yicara Garnacho che yicara n'ubundi hariya Pedro Neto Garnacho yicare ko Pedro Neto ategeza guca tangura bivuze ngo tactiquement turabona ngo uyu mugabo yitwa Enzo Maresca twese caturindira igaruka rya Palmer ko bivuga ko ashobora gutangura ubwo tactiquement akinyi barabahagarika gute kindi ko twamaze kubona ko mu nkino zitwa ko zikomeye no mugabo rimwe na rimwe umenga arakubitamo akana abantu batari biteze ubwo uzokwa mugakubitamo rimwe na rimwe ubisohokemo neza uronse insinzi kumenga na equipe nka Arsenal Chelsea yari bwakine nayo hano Barcelona yazanye izina mugabo amateri bukomeze Arsenal zitangura sinibaza ko Arsenal no munsi hazadi uravye Arsenal imaze kugira profil ya equipe irondera 3 gusumba kwemeza abantu uno munsi vyo ko uravye umukino bakinye imbere ya Arsenal ya Ben Dominique première partie vyari bikwiye kugira ngo Arsenal yiyomore yakwiswe umupira muenderere bakubona mu Gutsinda ukakibagombora n'ubundi ugakomeza ubadomina mugo deuxième partie bari déterminé afise imashini hagati mu kibuga uno munsi huye n'izindi mashini nazo Chelsea itunze kuko huye Mediano ufisemo umugabo witwa Enzo Fernandez na Caicedo bameze neza ugacura na Mediano irimo Declan Rice n'umugabo witwa Berchies bafise umugabo witwa Martinez Zubimendi yori anturukino rwa Arsenal uko yipfuza ikiri bukore kuri Chelsea ninda za kwa nimero 10 kuko ikiri burokore Maresca sukuyihutira kugarura kore Germain Palmer mu rukino nka runo Palmer ntakenewe fata Reece James niba kine kujya bakinye kwa Barcelona tereka Reece James hagati bakina muri double cassera bona Caicedo uribero mugabo witwa Fernandez mugabo ugiye kuvuga ngo Palmer aze akine 10 canka kine winga hama hagati bigende gute na gute ugipanga urya Mediano wakinye imbere ya Chelsea ya Barcelona Arsenal iragutsinda vyoroshe ariko n'ikindi kintu runo rukino ni rumwe mu nkino novuga ngo ruzo baruviza ubukakari bukaze kwera ko je ndahagarara kuri equipe zitangura individu par individu Arsenal ni nziza gusumba Chelsea nta munyegori nkara y'abafise ko Robert Sanchez na Raya ni hafi ca kabiri no mu backup backup ugeze ni simago gwa Kepari za ino match muri mvira ko ari yo gupima urwego gwa zino projets ibiri Enzo Maresca
amwe na projet Projet ziramaze kutwereka ngo niyo gutwara projet ziramaze kutwereka projet zose imwe ziramaze kutwereka projet w'ingene ihagaze. Arsenal ari muri projet y'igikombe mu gihe Enzo Maresca ari muri projet yo kubaka equipe izotwara ibikombe mugabo abantu mbona rimwe na rimwe batababona ivyo arimo kuko ahindagura ivyo minsi yose. Ikintu conyene ntinya ni Enzo Maresca yamye yigaragaza nk'umumenyereza ari très différent n'uwo tuzi ku magara rendez-vous. Mu mwaka weze mwibuke muri Premier League yari umumenyereza adatsinda equipe nkuru mugabo kuva mu gikombe c'isi c'imigwi atsinda equipe bita Paris Saint-Germain. Nuno musi ugiye kuraba nivyo peut-être abantu bashobora kwiyumvira ngo Liverpool yajanaje mugabo gutsinda Liverpool buriya ni message kuko iyo zino equipe zihuye ikintu cha performance je ngunda kukizana inyuma y'ikintu citwa kwanza ico equipe ziri buri ico equipe ziri nico kizi imbere. Chelsea ninde Arsenal ninde yo kwanza ni derby ironde ivyo kwanza biratuma wewe Arsenal kugira ati wewe na performance yabanze ushiye ku ruhande wumve ngo ugiye gukina na Chelsea kandi Chelsea ni equipe nkuru wowe uri Arsenal nawe ukamenya ngo ivyo kumva ngo mazigiye nsinda banakana tsinze Tottenham n'ibindi ariko ngiye gukina na Chelsea zo kari ya kabiri kuri jewe kandi imazigi inyereka ko ishobora gutsinda n'igihe wagize wayirushije umupira. Aho niho nari mpagaze n'ubundi na jewe English Premier League Chelsea irayizi cyane gusumba Arsenal. Arsenal nayo iri mu mwaka mwiza wabo bipfuza ivyo bikombe. Chelsea iri mu mwaka wo gusetinga n'imiburiburi projet zizobaho zikamara imyaka myinshi dufashe nko guhera no mwaka wanashaka banatwara ibikombe nabo mugabo ikigaragara Chelsea yo mu mwaka uzizoba ari nziza gusumba iyo dufise no munsi mugabo no munsi impindukije amaso nkiyumvira ngo le 11 de départ 11 ku mpande presque zose muri axe defense ligne defensive yose utazanye Reece James umukinisha gatuka kinisha Gusto uca wisanga Arsenal defense yose bakurusha 2-3 axe hanyuma no mwigori hagati mu kibuga ni 50 ku 50 mugabo abo kwa Arsenal bo baramaze kunywana hanyuma umugabo yitwa Bukayosaka na Estevao incomparable Gabriel Martinelli na Neto nishanyarazi mugabo no munsi gendera ibintu umugabo yitwa Enzo Maresca kina nivyo Arteta kina na equipe bafise nkavuga ngo ubwo bafise zino equipe zikira muri buno buryo abo sisa abanyeshuri ba Pepe ni equipe nziza bose n'abanyeshuri ba Pepe ni equipe nziza zakagomba kuba zorokogwa na backup babo mugabo na Jacques bafise bande touche nziza wazanye Estevao nimba tatangwe mu kibuga gatanguza Parmer avuye ukazana Estevao Neto avuye ukazana Kore Parmer ungana n'uzanye Leandro Trossard na Madueke ibintu bivuga ngo Arsenal erega remplacement jewe sinda ikontra kufise kuri bande touche amayeri n'uburyo bazana mu mwanya bakenewemo kuko amayeri y'abamenyereza rene yagomba kuzokonta ku musi remplacement erega urashaka kufise nka Parma canke Estevao kuri bande touche mugabo kisanga muri context hano hagati ya bari muri project zitandukanye hagati y'abana b'abanyereza babiri ninda tegeza gukonvenka ababosi biwe ku munsi w'Imana usabwa gukonvenka no kuvuga ngo nabo vyakira ni bande Chelsea yo kwakira gutsindwa ino match gusumba kwa Arsenal uko Arsenal yo vyakira raison pour laquelle Arsenal iri pressure bisora ko Enzo Maresca wewe gutsinda Arsenal ni message iri clear ku barongozi ba Chelsea ngo bishora gukunda ibyo turimo yo kwerekana ngo abantu babona ko Chelsea imwe na bitari muri projet y'ibikombe babanze babihebe kuko Maresca je kuva yinjira sindi ko ndabona azotwereka equipe ngo nziza ku mugabane wa Burayi domina buri wese nkuko kuntu Arsenal basi irikira bigira ko cyangwa kuntu za Paris Saint-Germain zabigeze ahubwo nayibonye nka equipe irikira twereka ngo turi decisive mu mwanya bikenewe dukora ico twatumwe nimba ari ku gikombe turatoye igikombe turirenganiye nimba ari mugabo Arteta no munsi ari kuri pressure yuko yatatu yatakaje les amis warasinzwe na Liverpool ukanganya na City ugacutakaza atatu imbere ya Chelsea unva ko baba ni muhanganye muri kuri abatsinda abo muhanganye utari kuri abatsinda uri equipe yaguhaye byose kandi no munsi nawe wenyine uvyemeza ko atana kimwe equipe itaguhaye dutangura kurwa kuko deje bikana polemique yari kuri match ya journée ya mbere batsinda Man U umugabo azwi izina rya Ruben Amorim ati tweretse isi umupira w'amaguru ko equipe yose nkuru twitsinda bigaragaza ngo Arsenal ya match bayitsinze kubwo amahirwe gusumba ivyo bagaragaje mu kibuga. Liverpool baraza kuba bari kubakubita nyundo kwa West Ham Arne Slot ngo mu nama